Bakunzi b'urubuga rwa Burundi Digitale turabaramukije. Uburundi bwoba bumaze gutwagwa n'umuperezida w'umugore. Ico ni kibazo abantu benshi bakunda kwibaza ariko ntibakironkera inyishu. Muri iki kiganiro tugiye kwinjiramo turagiye kurabira hamwe inyishu y'iki kibazo. Turabire hamwe ko Uburundi bwoba bwarigeze butwagwa n'umuperezida w'umugore, ingene vyagenze, ingene vyakurikiranye naho bigeze uyu munsi. Uyu munsi rero tugiye kurabira hamwe kahise n'amateka vy'umukenyezi yatwaye igihugu cy'u Burundi nk'umuperezida. Birashika ukaba wibaza yuko Uburundi butaratwagwa n'umuperezida w'umugore, ariko ukuri nuko Uburundi bumaze kugera ku ntambwe yuko umukenyezi ayobora igihugu cy'u Burundi nka perezida. Reka rero tubisasangure neza kuko inyishu y'iki kibazo ni ego, Uburundi buramaze gutwagwa na perezida w'umugore. None ninde? Kurikirana kino kiganiro kaburi mushasha ku rubuga rwa Burundi Digitale, nturengana udakoze subscribe. Maze gukora subscribe bana natwe muri iyi video kugeza irangiye. Nimba waramaze gukora subscribe kera, shishikara kubana natwe muri ibi biganiro kuko ningira akamaro kugwaruka rw'u Burundi rushaka kumenya kahise k'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Inyuma y'iki kibwagizo turinjira neza na neza mu kiganiro nyezi. Burundi Digital, we stand tall. Ivyo tugiye kurabira hamwe rero n'ubuzima bwa Sylvia Kinigi, turabe vyagenze gute kugira abe perezida, turabe ivyo yakoze, amashuri yize, aho yavukiye ndetse n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye. Nkuko nabikubwiye, umana natwe muri kino kiganiro kugira ngo umenye vyinshi utaruzi kubijanye n'akahise k'igihugu cy'u Burundi, na cyane cyane akahise k'umukenyezi Sylvia Kinigi. Sylvia Kinigi yavutse ku itariki 24 z'ukwezi kwa 11 mu 1953. Amateka yiwe y'ubuzima ntiyavuzwe cyane, ariko amashuri yize n'ubutwari yerekanye vyaramwugururiye amarembo bituma bimugeza kure mu buzima bwiwe. Yarize amashuri yisumbuye mu gihugu cy'u Burundi ndetse aza kwiga no muri kaminuza y'u Burundi, aho yize ibijanye n'ivy'ubutunzi n'ivy'amabanki. Yarangirije muri iyi kaminuza y'u Burundi mu 1979. Ntiyagarukirije aho gusa kuko we yarashaka ubumenyi buhanitse, yaciye aja kwiga mu Bufaransa, aho yaronse impamyabushobozi mu kigo cy'amahugurwa y'amabanki i Paris mu Bufaransa. Ubumenyi bwiwe mu by'ubutunzi bwaramufashije cyane mu Burundi mu gihe cyari kigoye cyane cya politike n'ubutunzi bw'u Burundi. Sylvia Kinigi yinjiye mu vya politike mu bihe bitoroshe. Yarafitaniye imigenderanire ya hafi n'umugambwe wa Iprona. Iprona niwo mugambwe wari ukunzwe kandi wari wemewe cyane mu gihugu cy'u Burundi ico gihe. Uruhara rwiwe muri uwo mugambwe wa Iprona rwatumye amenyekana cyane, bimuha umwanya n'akaryo ko kugaragaza ibikorwa vyiza cyane muri uwo mugambwe no mu buyobozi. Uretse uruhara rwiwe mu mugambwe wa Iprona, Sylvia Kinigi yari umunywanyi w'ishirahamwe ry'abakenyezi mu Burundi, ishirahamwe ryitwa Union des Femmes Burundaises. Iri shirahamwe ryari nk'ishami ry'umugambi wa Iprona. Mu 1987 Sylvia Kinigi yari umwe mu bagize inama nyobozi y'iri shirahamwe ry'abakenyezi ryari rihari mu Burundi ico gihe. Muri ico gihe yarahimiriza kandi agashira imbere kubijanye n'ingingo za leta zijejwe kuvugira no gukingira agateka k'abakenyezi mu Burundi. Ibi vyerekana ko kuva kera Sylvia Kinigi yarafise umwete n'ingoga n'ubwira vyo gukora no gushigikira uburenganzira bw'abakenyezi mu Burundi. Mu 1990 bivanye n'ubukerebutsi bwa Sylvia Kinigi, yarizewe na banki nkuru y'u Burundi imugira umuhagarikizi mu gisata cy'ubushakashatsi muri iyo banki. Mu mwaka wakurikiyeho Sylvia Kinigi yarahawe kuyobora umugambi w'u Burundi wo kunagura ivy'ubutunzi mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bikorwa vyiwe vyose yagenda arahabwa vyatumye agaragaza impano zikomeye cyane mu bijanye n'ivy'ubutunzi mu gihugu cy'u Burundi. Igihe gikomeye cyane ku buzima bwa politike bwa Sylvia Kinigi cyatanguye mu mpeshi y'umwaka w'1993. Ico gihe harabaye amatora yatsinzwe n'umugambwe wari uhanganye na Iprona. Uwo mugambwe watsinze ayo matora ni Frodebu. Perezida mushasha w'u Burundi
Melchior Ndadaye yaciye afata Sylvia Kinigi amushira ku ntebe y'umushikiranganji wa mbere mu Burundi kwigenekerezo rya 10 ukwezi kw'indwi umwaka w'1993. Iki cyari gihe gikomeye cyane kuri Sylvia Kinigi kuko ari we mukenyezi wa mbere mu Burundi yarageze kuri uru rwego rwo kwitwa umushikiranganji wa mbere. Sylvia Kinigi yari afise intumbero zibiri nk'umushikiranganji wa mbere. Icya mbere kwari uguteza imbere ubutunzi bw'igihugu, icya kabiri kwari uguhuza abarundi kugira ngo bavavanure n'ingendo yo gucanamwe kwa moko y'abahutu n'abatutsi. Yari abizi neza ko ibijyanye n'iterambere ry'u Burundi bitari gukunda mu gihe hakiri ingorane z'amoko hagati y'abahutu n'abatutsi. Yaciye atangariza igihugu rero ko ubumwe ari cyo gikorwa cya mbere azohera ko kugira ngo abarundi banywane babe umwe maze iterambere ry'igihugu ribone kuboneka. Yaragerageje guhuza impande zose ngo zibe mu bumwe, ariko ibihe ntibyamworoheye na gato. Itarike 21 ukwezi kw'icumi umwaka w'1993 ibintu byarahinduye isura mu buryo bubabaje cyane. Perezida Melchior Ndadaye n'abandi bayobozi batari bake barishwe n'abasirikare mu mugambi wari wo guhirika ubutegetsi. Iki gikorwa kibi cyasize igihugu cy'u Burundi mu kajagari gakomeye cyane. Muri icyo gihe cy'agahaga Sylvia Kinigi niwe muyobozi wenyene yarasigaye. Ibi vyatumye aba umukuru w'igihugu cy'u Burundi vyimfata kibanza, bituma aba umukenyezi agira kabiri muri Afrika atwaye igihugu inyuma ya Elizabeth Domicier wo muri Centrafrique. Inyuma y'urupfu rwa Perezida Ndadaye, Sylvia Kinigi yarahunze ahungira muri ambassade y'Abafaransa ari kumwe n'abashikiranganji bakeyi biwe. Ibi vyakozwe uku mu mvo zo kwirinda kubera vyari bihe vy'akajagari. Inyuma yuko ivyo guhirika ubutegetsi binaniranye, Sylvia Kinigi yarashoboye gusubira iwe arinzwe n'ingabo z'Abafaransa. Muri ico gihe Sylvia Kinigi yari afise inshingano zo kugarukana amahoro n'umutekano byari byarakuwe mu gihugu bitewe n'indyane z'amoko. Naho leta yari isa niyananiwe gusubiza mu buryo cyangwa gutorera umuti ingorane zari zishingiye ku moko, inyuma yaho ivyo guhirika ubutegetsi binaniranye, Sylvia Kinigi we yaragize uruhara rudasanzwe mu gushiraho ubwumvikane muri politike y'u Burundi. Yaragerageje guhuza no gushira hamwe impande zose zitavuga rumwe kugira ngo bahure bayage baganire uburyo botorera umuti ikibazo cy'u Burundi. Uru ruhara rwiwe rwatumye Perezida Cyprien Ntaryamira atogwa nka perezida akurikiyeho mu mvo zo kugarukana amahoro n'umutekano n'ituze mu gihugu cy'u Burundi. Igihe Perezida Cyprien Ntaryamira aja ku butegetsi yaciye akura ku kivi Sylvia Kinigi hari mu mwaka w'1994. Sylvia Kinigi inyuma yo kuva muri politike ntiyigeze yicara uko nyene, yaciye aja kuba umuyobozi muri banke y'ubudandaji y'igihugu cy'u Burundi, Banque Commerciale du Burundi. Aha rero niho yakomeje gukoresha ubutwari bwiwe mu vy'ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi. Inyuma yaho yagiye agira ibihe bitandukanye mu nzego mpuzamakungu, akagaragaza ubutwari bwiwe mu nzego zitandukanye. Mu 2008 yaragarutse mu Burundi maze aba umujyanama yigenga mu vy'ubutunzi. Ikibazo gikomeye cyane abarundi benshi bakunda kwibaza, bahora bibaza bati mbega Sylvia Kinigi aracyariho? Amakuru aheruka yavuba yerekana ko Sylvia Kinigi akiriho kugeza n'ubu. Sylvia Kinigi n'umwe mu bakenyezi b'inararibonye muri Afrika, yagize uruhara runini muri kahise ka politike y'u Burundi na cyane cyane mu bihe byari bikomeye by'amatati y'amoko. Ubutwari bwiwe bwo kwemera inshingano zikomeye mu gihe cy'akaga ndetse n'ibikorwa byiwe yerekanye mu kurondera ubumwe mu Burundi byamugize umuyobozi adasanzwe. Yatanze akarorero keza ku buyobozi bw'umukenyezi mu bihe byari bigoye cyane. Yarerekanye ko abakenyezi bashoboye kuyobora igihugu, gufata ingingo zikwiye ndetse no gutorera umuti ibibazo by'igihugu. Kahise kiwe kabere ikigwa abakiri bato na cyane cyane abigeme, kuko bashobora kugera kure mu buzima bwabo, bwaba ubwa politike canke ubw'ubutunzi canke ubw'ubuzima busanzwe.
murakoze cyane kuba mwakurikiranye kino kiganiro kuva ku ntango kugera kirangiye, aho twariko turabira hamwe ivya Sylvia Kinigi. Nimwandike muri commentaire uko muzi Sylvia Kinigi, ndetse mutwandikire muri commentaire ibindi mwifuza ko twoja kubasesangurira. Turahari ku bwanyu. Ukaba uri mushasha ku rubuga rwa Burundi Digital, nturengane udafyonza aho anditse subscribe. Je muhaye muvugana nitwa Ndayihimbaze Ismael. Reka ndabasezere ndabipfuriza umunsi mwiza. Ciao ciao.